Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakora mu kigenzi cy'umugenzi mu kutora kiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe n'Rodasmana Kiza ndiko ndigushikiriza. Mu kigo cyacu cy'uno munsi tuvugana ku ijambo kunesha. Kimwe mu bice biryoshe muri Bibiliya yose kiri mu isezerano rishasha mu ikete yandikiwe Abaroma igice ca 8. Iki gice ca 8 kiratubwira ko kubw'urukundo rw'Imana n'ubugombe bwayo bwo kuduharira nk'abanyavyaha dufise ubushizi bw'amanga ko twacunguwe kandi ko Imana yakoze vyose kugira turonke agakiza. Ngiye kubasomera kuva ku murongo wa 31 gushika ku 39 havuga ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? Ko Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Iyo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabirira vyose kuri we. Ninde azorega ab'Imana yatoranije? Mbega ni Imana, kandi ariyo ibatsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu, kandi ariwe yapfuye. Ibi biruta yarazutse, ari buryo bw'Imana, bitaye ko aradusengera. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, ni ibyago, no guhamwa, n'inzara, n'ukwambara ubusa, n'ukuba mwirinde, canke n'inkota? Nk'uko handitswe ngo, twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbagwa. Ariko muri ivyo vyose turushirizaho kunesha kubwo wadukunze. Kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho ubwoba urupfu, ubugingo, abamarayika, abaganza, ibiriho, ibizoba, abafise ubushobozi, uburebure bw'igihagararo, uburebure bw'amajepfo, cyangwa ikindi caremwe cyose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Kumbure aya majambo ni mashasha kuri wewe. Kumbure ni ryambere wumvise aya majambo, kandi agukoze ku mutima. Ndizera ko ugiye gutangara niwamenya ko intumbero y'Imana ari kuguharira ivyaha ibicishije muri Yesu Kristo, no kukuzana mu bugingo budashira, nta kindi. Mu gutegura uwo mugambi, mu kuwushira mu ngiro, igaheza igakora ibikwiriye kugira ucungugwe, nta kintu na kimwe mw'isi coshobora guhagarika uwo mugambi wayo. Kuba yarakuvukanishije na Yesu Kristo, kandi nawe ukaba waramwakiriye nk'umucunguzi wawe, nuko ari umugambi wateguwe. Ni nkaho vyari vyarabaye. Nico gituma Paulo avuga ati turushiriza kunesha, turi intwari. Isi yarabayemwo abahizi benshi mu binjana biheze. Aha twovuga Ptolemy, Alexandre le Grand, Genghis Khan, Napoleon na Jules Caesar. Tuvuze nka Jules Caesar, ubwami bw'Abaroma bwari buzwi cyane mu myaka iheze. Paulo yanditse ivyo ku Muyahudi nk'uwacunguwe na Yesu Kristo. Muri ico gihe hari iyo ntwaro y'Abaroma yari yiganje muri vyose. Barabahizi, nibo bafashe akarere kose k'isi, kandi hagati y'ivyo vyose Paulo avuga ko umukristo yizera Yesu Kristo aba agize ishengero rya Kristo, aba ari umuhizi unesha. Reka mvuge ivyo neguherezako. Mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, Satani amaze gukora ivyo ashoboye vyose, abantu bose bamaze kugerageza gusambura urusengero rwa Yesu Kristo no kwica abizera bose, Kristo yarabarinze, arabakiza, kandi ahana abanyavyaha. Imana isuka ishavu ryayo ku bantu bose banka kwihana, na Satani, abadayimoni, abanyavyaha ibasuka muri Gehinomu.
ihanga ry'Imana ryaracunguwe, ryarakijijwe, kandi iryo ni ryo jambo rikoreshwa muri kino gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Iri jambo ni unesha. Umukristo rero ni uwo anesha. Ivyo ntibisigura ko atangorane muzohura, ntibisigura ko uzokwirinda abakugerageza bose canke abatagukunda. Ivyo ntibisigura ko utazobabara, ariko ivyo bisigura ko naho uzobicamwo uzonesha. Uko niko Pawulo abivuga aha mu gice ca 8 c'ikete ryandikiwe Abaroma, avuga ati: kuko atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Nagomba kukubwira wewe utabona akazoza kawe. Abantu benshi bibaza ko hari ivyo batarakora kugira bazoshike mw'ijuru, bashike ku muhezagiro. Bamwe biyumvira ko bategerezwa gukora ibikorwa vyiza. Bamwe batinya ko Imana ihindagurika, ko ishobora kukwica canke kugukiza bitewe n'uburyo ikiri urubanza ibikorwa umuntu wese yakoze. Bibiliya itwigisha ko Imana ari y'urukundo, yarungitse umwana wayo Yesu Kristo kugira aze gupfa kubera ivyaha vyacu. Mu ntango Yesu amaze kubambwa ku musaraba akicwa, babona ko birangiye, ariko ivyo vyose wari umugambi w'Imana, ntiryabaye isanganya. Yesu ntiyari umunyantege nke. Ivyo vyose kuri we ntivyari giturumbuka, vyose vyari vyaravuzwe. Isezerano rya kera riravuga ukubabazwa kwa Yesu. Akarorero, mu gitabo c'uwabwishwa n'Imana Yesaya igice ca 53, Imana yari ibizi, yashikije umugambi wayo, kandi Yesu yatuzaniye gucungurwa. Yerekanye inkomezi n'icubahiro mu kuzuka kwiwe mu bapfuye, kandi turamubona mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana mw'isezerano rishasha nk'uwundi muntu kandi afise ubushobozi. Yazutse mu bapfuye kandi ni umwami w'abami. Ibi vyose yabigukoreye kugira ngo ushobore kunesha. Niki utegerezwa kunesha? Utegerezwa kunesha icaha cica umutima wawe n'umubiri wawe. Utegerezwa kunesha urupfu, ivyo wewe utokwishoboza. Utegerezwa kunesha Satani n'abadayimoni, kubera ufise ikigwanisho co mu buryo bw'impwemu kikugwanira. Ntube uwugwana n'imyaka yawe gusa na kamere k'icaha. Urafise abansi, kandi Yesu Kristo yaje kuguha intsinzi ku bansi bawe bose. Nico gituma umukristo ari unesha muri Yesu Kristo. Nitunesha mu kwanka abandi, nitunesha mu gusuzugura abandi no mu kubarengera. Tunesha mu gukunda abandi nk'uko Yesu yadukunze. Mw'isezerano rishasha ishusho y'umukristo ni y'unesha, nk'umuntu yatsinze inkino mpuzamakungu z'umupira kandi akambikwa urugori rw'intsinzi. Si urugori rw'ukunesha, ni urugori rw'uwanesheje dufise. Ninde yatwambariye urwo rugori? Ni Yesu Kristo umucunguzi wacu. Biraryoshe cane, kandi ico gituma nashaka kuza kuri Yesu Kristo kandi ukamwizera, kubera nta buzima buriho inyuma yiwe. Nta handi hari kumererwa neza atari muri Yesu. Ahandi ni ubwoba gusa, ni ukwiganyira, ni ugutakaza ivyizigiro n'ubushizi bw'amanga kuri kazoza. Ariko niwatumbera Yesu, ukihana ivyaha vyawe, ukakira Imana nk'umwami, ukizera ivyo yakoze mu gutanga ubugingo bwiwe ku musaraba no gusezeranira ubugingo budashira inyuma y'izuka, aho uzobana n'Imana Data mw'ijuru. Aho urashobora kwirabira mu majambo Pawulo yavuze aho yabaza ivyo bibazo: ko Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Ninde azorega ab'Imana yatoranije? Mbega ni Imana, kandi ariyo ibatsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Inyishu ni nta numwe, kandi nta numwe yoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Numvise bavuga muri kahise ngo Imana nanje turi benshi. Nivyo cane.
iyo uri kumwe n'umwami Imana, umuremyi w'isi n'umucunguzi, kandi wakiriye mpwemu yera wiwe, ukakira mpwemu yera muri wewe nk'icizere, nk'ingwati y'agakiza kawe, hamwe n'Imana muba muri benshi, ninde yokugwanya? Ninde yokunesha? Satani ntavyo ashoboye, isi y'ivyaha ntavyo yoshobora, kandi n'imva nayo ntiyoshobora kukugumya. Uhimbagwe n'ayo majambo. Nizera ko ivyo bisiguritse kuri wewe, kandi kubona urugezo uriko muri Kristo ko rwoba rushimishije. Nukwiye kubaho ubuzima bw'ubwoba, nukwiye kubaho wiganyira, nukwiye kwiganyira kuri kazoza kawe, kuko uruwunesha mu Mana. Nuruwunesha w'isi, ariko uruwunesha kubw'ubugingo budashira. Kristo yarakuneshereje kugira uronke agakiza. Wararonse igitsibo c'ukunesha. Uruwunesha muri Yesu Kristo. Rero himbaza Imana, kandi wegurire ubuzima bwawe mu guhimbaza Yesu Kristo, no kwatura ko yanesheje ku musaraba kugira uronke agakiza. Nturuwuneshwa na gato, nturi mu mwiza. Yesu Kristo yaraguteruye kugira ngo ube uwunesha, kandi ubeho mu bwiza bw'izina rya Yesu Kristo. Imana ikugirire neza, kandi ubandanye unesha ku murango no mw'ijoro, kandi aho ni intsinziri. Kandi abazokona bose bazumya ko Imana yagukunze. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimye agakiza waduhaye ku buntu. Turagushimye ko ari wewe waduhaye intsinzi ku rupfu na kuzimu, uduha intsinzi ku caha. Turagusabye ngo wamuduha kugendera muri iyo ntsinzi. Abatarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ubakore ku mutima, bakire agakiza gatangwa ku buntu. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi kigarukiye ngaha, naho gutaha. Ufise ikibazo cyo wunganira, telefoni 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora kudusanga naho dukorera n'imiroro ya mbere, ibarura ryitiriwe Gerard, inimero 27. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook twereburundi. Nimero ya WhatsApp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57.